abatanga amasoko ya leta batisunze amategeko bategerezwa kubihanirwa ko bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinzwe kurwanya igiturire. Ababikoze nabi bagomba kubihanirwa bakabibazwa. Mwarumvise amasoko atari make, mbere n'umukuru w'igihugu wenyine aravyivugira n'abandi barabivuga. Twe dusaba ko abo bantu bo bibazwa kubera twabonye ko hari amakosa menshi akugwa mu bijanye n'amasoko ya leta. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima nawe ntahakana ko haraho bishika amasoko ya leta gatangwa nabi, ariko agasaba ababikora kwikebuka ko bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Twaberetse nko mu masoko ingene bakunda kubitevya kubera amasoko bayateguye nabi, basanga no mu kuyakora bariko bayakora kutariko basanga rero amadosiye karaza mu bushikiranganje yongera asubira inyuma akaburuja n'uruza. Rero iyo bikozwe nabi bica bituma amafaranga leta ikoresha adashika ku ntumbero leta yashaka yo guteza imbere igihugu. Ibikunda kubicereza rero ni ivyo usanga abantu benshi batisunze itegeko rigenga amasoko ya leta. Rero iyo batisunze amategeko baheze batanga ayo masoko ku buryo bwuguruye, wasanga bagiye mu vy'umyumvikano, iyo bije rero bicereza birasubira inyuma. Nivyo twabihanije yuko botegura kare bakabanza bagatanga amasoko ku buryo bwuguruye, bakaja gukoresha amasoko y'umwumvikano ari uko ibyo vya mbere vyanse canke ko habonetse by'ukuri yuko hari cihuta, nkabigire ingendo yo gutanga amasoko ikimenyane canke yikumvikana. Ivyo biruko mu gihe amasoko ya leta atanzwe hatisunzwe amategeko n'abayaronse akenshi bace bakora batisunze amategeko.